watunda kunzi ba Steve mwamaze kubona yuko ari kumwe n'umuntu rero sasa umwanya ari hema uja Debora ari he kumbona umwana wenyine yagiye mu gitondo hajya hirya ku mutepe yitwa Subswarity niwe yagiye umunsi navyutse ndi muri mood yo kuvumbura abantu rero niwe ngiye kuraba ubunyene basi reka turabujya mu jamari reka turabe ndagusabye mu jamari batwunda kuba ndagusabye basi tukagenda kunzi ba STV je hamwe no ubona umuntu ari indani kuko hari ntiwiryamanye ndagusabye hari kumwe ushaka sigaye upanze hari oya basi oya reka tugende kuraba uri ari tugenda kubwira ukibwe sivyo tugenda Debora kumbe ASE TV, every story matters. Hello my people out there, Edem come down bad bush hata kula believe and champion most conquer for real from zero to hero from nothing to something. Yes, bakunzi ba ASE TV ni wa musore wanyu kunda kubaha exclusive content za bien sana. So today ntabanje kuba tishari ya Nino nje kuraba Debora, muramuzi Debora yavyaranye na Frima boy mutigeze gukorana ikiganiro ca mbere hanyuma birangira nabi birangira dusese ko amazi mwari kuno munsi je navuze ati reka ngende kumuraba singeze namuteguza narimwe nje kumuraba tout juste nga muri wabo abanga quelque part ninga muri no rupangu navuze ati reka ndamutungure tuvugane dukorane rero kunzi ba TV mwe munkurikirana niwe ngiye kuraba Hodi. Ngo tuvugane gatonya sha sister. Bite. sawa Meze neza. yego Ari hema uja Debora ari he kumbona umwana wenyine. yagiye mu gitondo hajya hirya ku mutepe yitwa Subswarity Niwe yagiye. Mwana musize nga? yamusize ngaha Yagiye guteramira he? Aho hantu ni he exactement? kwa Swarity kuri 23 ku rupangu rugomba kwera Ni hari none. Uri sure kari hari ubunyene? ni hari Amano genda kumuraba ne hono musa. Bakunze ba STV je nje kurondera Debora nanesanze petit we muramubona ashasa na Frima boy ambwiye ngo ari kujya mbere kuri 23 kuri 23 niyo tugiye kumuraba bakunze ba STV no musi navyutse ndi muri mood yo kuvumbura abantu rero niwe ngiye kuraba ubunyene sawa urakoze ndagushimira sawa igombe bitagaze gute akazina ni gute chance merci sa chance cameraman nkurikira tugende kuraba Debora aho kuri 23 je no musi uwo mutipe bari kumwe nkeneye kumumenya uwo ari we rero sasa ngumane natwe mwanya ndashika Antoine hari okay katugende hari abakunzi ba STV antuka chatuha turahabona je navutse mvugane reka ndamutungure today ndende kureba byari muri ari kumwe n'umuhungu yandabaye show abakunzi ba STV mwazi yuko show tuyikunda mwe mugumane natwe gusa kandi agrika tugende turabe tubaze yuko ari hari cameraman nkurikire Salama blaze safi meze neza ndashima kwa muntu yitwa Oswald ninga Oswald ndibaza bari ngaha uca ngaha inyuma winjira ngaha mu rupangu akunze ba STV natoye sigura yuko rero mugumane natwe ni buke ndogodogo byarabyutse no munsi mvuga nti no munsi ngira ndamutungure Debora ngaha mwabonye twinjire tugende kuraba ibintu ari karakora kuva mu gatondo yanasize n'umwana ubwo natwe bakunze ba STV bane nanje genda murabe mambo reka tubaze ngaha ni sawa kwa Oswald ni upangwa nje na gutya Oswald ngo ni ino bakunze ba STV twende buke bakunze ba STV adusanga turi ngaha bakunze ba STV ngabo uyirugaye
Ici. Ni muri mes toilettes. Ni mes toilettes. Bakunzi ba ASE TV nabaza kari ngaha bakunzi ba ASE TV. Bakunzi ba ASE TV mugumane natwe. Odi. Bakunzi ba ASE TV mugumane natwe. Debora ari ngaha. Debora ari ngaha. Amaze no kumumva nijwe. Odi. Odi. Ngo tuvugane ngo cumona ngo cumenye. Debora. Odi. Debo. Ngo tuvugane gatoya none Debo. Jana kurondera no musi. Bite. Isa. Zene. Tuvugane gatoya none Debora none kurati. Muri kino. Kurati. None biki? Muri ASE uri muri ASE. Ano usanzwe. Ndakumata bye. Ano usanzwe. Ndamukiza bakunzi ba ASE TV none kujaye Debo. Kakayaje naki. Bakunzi ba ASE TV je nabwiye ko no musi ngene kubasho. Oyabanze reke turi none ushaka kuja inyuma ya kamera. Ntubwire ufate kamera. Yega guma nganda kubaza. Mbaziki. Amasaha ari kumenya. Oya ushaka. Sigaye upanze hariya. Oya basi tugenda. Oya reka tugende kuraba. Reka tugende kuraba uri hariya. Tugenda ubwirukebwe sivyo? Tugenda. Debora. Kumbe. Kumbiki. None umwana wa mutaye. Umwana wa mutaye wamutanye. Urazona kurondera. Je gutera induru mu. Urazona kurondera. Ushaka iki? Nanje kuramutsa. Habiki. Ya tuvugane. None N'ihinduje cyo mupanga abandi ni. none canda gusanga uri ngaha wamenye gute ko ndi ngaha. Nabwiye ko ndi umunyarusaku Debo ko nzova ndabimeye byose. None sindagufasha uri ngaha. Basireka turabujya mu jamari. Ndagusabye mu jamari. Twakunda kuba ndagusabye basi tugenda. Bakunzi ba ASE TV je hamwe no ubona umuntu ari indani kuko hariya ntiwijyamanye. Ndagusabye. Niyo yashu kwera. Ndagusabye batwegeye hari sivyo? Kandi uko murakubura nari. pole pole. Bakunzi ba ASE TV je simva nganabonye umuntu ari hariya. Walla. Narihojije ibintu byose ariko today ife yuko nerekana. Man ibyo byibaje man igo tugenda bwire bikebuke sivyo? Bakunzi ba ASE TV. Bimenya sivyo? Bimenya he. Man kandi Eswime. atakavuye mu Eswime wambaye eswime ukwembetse Debora kweri. man dan tugende. Tugende. Bakunzi ba ASE TV. Nonjaniranye. Kuko umuntu ari hariya ntegeza kumenya. Oya ntibikunda sishaka kumwemerera. Shaka kumwemerera. Ari umuntu washitse hari nyawe. None usigaye uba ahantu habiri. Nari nsubira kuraba rero. Usigaye upanze ahantu habiri. Nsubira kuraba rero. Nsubira kuraba. Ivyo ntibibaho gute ushobora kuba umwana wamutanye umukozi hamugaje usanga ninde niba mu diaspora ambwira. Dan tugende. Nujya mu diaspora uramucamo. Tugenda bwire bikeke basivyo. Ubwire ukebwe gute. Tugenda. Uriya muntu ari hariya ntegereza kumumenya wo uburyo umuntu ari hariya. Dandasha. Kiyamongo simva ntaramubona. Ebo nta mazi ahari. Uko ndagufashe. Tugende basi ndabwire bikeke tubiyage bikeke sivyo? Niba ari ku mutonto wanje bimenya gute? Umutonto. Tako mutonto bimenya gute? Umutonto. Mona mu geto. We nawe gira unkorope mu mutwe kwe. Umutonto mubona mu geto ari. Nivyo shoboka. Nivyo shoboka. Umubona mu geto. Amwana wamusize hari. Nari sivyo. Warimutse do. Nari sivyo kumuraba. Na Yesu mu gacu kwembe. Nari nviyaje. Bakunzi ba ASE TV. Bakunzi ba ASE TV. Bakunzi ba ASE TV. Reka ngende. Watkunda kuba nuko ndagusabye. Watkunda kuba. Man, oya we byiwe twakunda tubware bikeke sivyo? Bikeke basivyo. Waje ngaho gukora iki nivyo nkeneye kumenya. Ndakubwira bikebuke sivyo? Ndakubwira bikebuke sivyo? Change ni filima ari ndani. Filima ntaba ngaho. Dan. Reka turayatanga no gutransfera abakunzi ba ASE TV. Zirakoroka zinakubesha.
wallahi zirakora kuzambure zose no kuri kwimana nabishize kuri karubanda byose ngari uriki oya man genda ushobora kungenda ntabonye ico naje kurondera naje kurabwira dukorana ikiganiro urazi yuko twabivuga ndabwira ati nzoza umunsi utazi nkene kuraba rero Debora bavure uva rero usanze nigasha umbwiza ukuri ico waje kurondera nakubwiye usanga naje gutembera atavyuzi non tonto tonto gutenda umupango w'abandi tonto ndagusabye tumurabo mutonto tumuramutse nane ndaza umwana sindamuzi nane simera tonto oya mani byo singo mubimenye kubera ngo mubimenye uyu reka ndamutse kwinjira mu ubishawe n'ibyo subimenye rero ariko reka ndamuronde reka ndamurabo oya ndagusabye aho twenda Debora kunzi ba Steve mamaze kubona yuko ari kumwe n'umuntu rero sasa umwanya kunzi ba Steve nababwiye ko ari kumwe n'umuntu nkariya anabemereye ko nza kuba show today rero umuntu namubonye sinza kwemera namubonye sinza kwemera namubonye uwo muntu ukunze ba Steve aza kumubereka Debora ndagusabye reka nibizane indoro sibyo kandi bizane indoro bizane indoro kubera komekera ngaha ndagusabye ndagusabye wakunze ba Steve reka nza nabasohoka kunze ba Steve ndagusabye nabasohoka tugende sibyo ariko ibi bintu ugira ngo bihere ngaha Debora nubigire birefu man nubigire birefu birenga mugabo ambwa nubigire birefu atukura two tukundana nubigire birefu sibyo umva ndakubwira ikintu kimwe no musi ndagiye nabasohoka no musi ndagiye andamubeshe ngo ndabageje nabasohoka ndagiye no musi ariko umenye ko bidaherenga Debora kunze ba Steve ntegereza kubi ibyo nabemereye kunze bitegereza kubibereka Dani kenda Dani kandi birenga sibyo ariko ibi navuze ko umwana uzomutabara abonye ko ntigeze mbesha kunze ba Steve yatari kweri kunze ba Steve sinayi nababwiye yuko no munsi negerezwa kubereka show none ariko ntacu awe ko Debora ntango kiganiro ca mbere nababwiye yuko afize imipango yo guta umwana navuze yuko umwana ategerezwa kumutabi none nivyo biko birashika nko ndababwira murabona yuko ntabaha inkuru zobesha ubona no munsi nagiye nsanga ari mu indigito sigura yuko yamaze nka imisi yose rero naho butaha tuzogera tugaruke ntibirenga nzogera ngaruke ndabe yuko Debora ukuntu ibintu bimeze ntigarukiye ngaha tuzusubira mu kindi kiganiro ndabazaniye iyindi show imeze bien sana yari ASE TV, every story matters.